Hello bakunzi ba Elek Burundi TV aho mwerere hose turabaramukije amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese mudukurikirana uko bwije kuri Elek TV Burundi bera kamera nje buri kiburenga mnyamasimba from South and harimu ko behind camera say my cameraman aho nakubwira yuko n'umusidi kumwe n'umudada n'umusista umwe novuga ati abikora neza mu industry ya buja movie aho rero tuza kuyaga byinshi araza kumenyekanisha byinshi ndibaza tuza kumutahura kuri byinshi cyane ndakubwira yuko kanda subscribe ari jambere ubonye ino channel ari jambere ubonye ibiganiro byacu kugira ngo uzomuronke ibiganiro bitandukanye reka tume kaza na karibu sister nimwe nimpore namahoro cyane ya nanifuza abakunzi ba Elek Burundi TV ariko turamaneka kandi ko nshaka kumenya ati mbere umunsi turi kumwe nande bo muri kumwe na Dodo Dorine iradukunda Okay Dodo n'umunsi wewe urakora akazi kaje na muri move umazemo ikiringo kingana gute Dabazemo 3 ans 4 ans. Biravuga yuko hariho ubukene bw'abakinyi b'amareresi babigeme mu Burundi. Wewe vyagenze gutogira winjire muri industry yo kina amafilm. Bo industry kuyinjiramo bo urazi ko tuba dutangura atana kimwe tuzi harabavyifuza bakabura aho bashobora kugaragariza impano zabo ariko mbokumbure ko nanje naravyifuza ariko harageregenda ronko ushobora kubinyinjizamo ndashobora kugira umwete ndavyinjiramo ariko ubu nkaba narabimenye. Okay, Dolin watanguriye muri group yahe mbere umusigaza muri group yahe? Bo natanguye muri More Time TV ubu nibaza ko ubu ndomo sa frontière ntambibe mfise bo kuri incuro nta team office nta team ukoreramo n'umunsi wifuza Dodo muri filme abigenza gute abifuza ko yo Dodo yo mukina muri filme yiwe bo kunyifuza ndafise adresse yoshaka kumpamagara kamukinira ariko bivana nawe cyo vyumva n'umumvikano tujye inama n'ingingo. Okay Dodo hari ibintu byinshi bivuga kuri post zawe amafoto yawe ukunda kugaragaza ku mbuga zawe haba kuri Facebook cyangwa kuri Instagram mbe kubera iki Dodo ukunze gupostinga amafoto nkajya abajya ntubona ko bahungu ubateza masangane Mbo umwe wese abafise uko avyumva abafise uko avyumva nibaza umwe wese arafise posteri yiwe arafise uko abigenza bo nje nda postinga tumba numva yanyoheye ego. Okay Dodo photographe we ninde bo photographe je ni fotoreza ahantu oya jemvize umu photographe umwe vraiment ega foto ese ni fotoza ego none nibirashika ariko muri photoshoot akakwifuza bo ntiyo nyifuza kuko wikwifuza n'icaha kandi ubukoze icaha kinini. Okay Dodo mu buzima bwe busanzwe asanzwe akora iki? Bo je ndo umunyeshure inyuma ya film ubuzima burabandanya ego. Okay n'umusi Dodo navuga ati umukobwa afise ikintu cyitwa gukundwa n'abantu benshi navuga ati uve na taye yawe n'ukuntu wimereye n'ukuntu uri abashika abahungu benshi bakunze gukoresha mbe bujya ku munsi ushakoreshwa n'abahungu bangahe? Mbo umwe wese abafise uko abyumva nabe kubwiye je naho bo bigihumbi ataguyanjirimwo sishobora kuvyemera. Dodo ari muri couple cyangwa ni single? I am single. Uri single gute Dodo? Ego je sindaronko tuvyumva kumwe. Okay amafaranga Dodo ajya ku munsi ajya amafaranga na gute? Bo je ndashaka kujya 100,000 ku munsi ku mufuko wiwanje abaye make ni 80 cyangwa 50 buri munsi. Ego Dodo reka tugere kuri ibi navyo bivuga yuko Dodo wewe mu buzima usanzwe uri umu actrice ubyitwaramo neza bimeze gute bigushikira gute yuko inye filme kumva bakubwiye ati big up aho warashoboye naha wewe mbere urasumbya naka uvyakira gute? Bo ndavyakira kuko nibaze ko filme ntihera kandi nta muntu novuga ko abazi filme kandi filme biragoye man filme bisaba tekinike kandi bisaba ubuseri ngaho urakosha bagasubiramwo ngaho ugakosha ugasubira baguma basubiramo niyo mpamvu ushoboye kumbwira ati hajya warashoboye hajya ubunteye intege cyangwa umbwira ati hajya ntiwashoboye ubunteye intege zo gusubira kwiga ikosa ryahabaye nkarikosora. Dodo amaze kujyamana abahungu bangahe?
mana we nta nabo nibuka igiti kiri nabo nibuka vre bararenga 10 yemwe ntabo nibuka no comment reka tubana bakunzi ba Eric Burundi TV ndi kumwe na Dodo numwigemo mwiza ngira wabone nyana taye ali so beautiful. Okay Dodo uramaze kwa video fixa mu rurimbo gumuntu kangahe kabiri akurisha ngahe barandishe 200,000 ego. Okay nuwe mukinya filme wifuza ukinana nawe mu gihugu cy'u Burundi nano Okay birashitse Fanny Lavina arakuronde ugira mukinane wo mwemerera no mwemerera n'umukinyi nkanje turakina twese umwe wese n'impano yiwe kandi ndondera bivanye n'impano fise naho wambonye. Okay ni cyo kintu wifuza gukora ugira filme z'u Burundi zitera imbere nifuza ko nimba nacitse intege canke sinzi ngene no bivuga tugwazanye dufashanye muri kimwe uyu agize uku nitujyanye umutima dufashanye muri byose dushoboye gushika ku yindi terambere. Okay muri filme nuhe mukinyi wa filme ubona mu Burundi uvuga tuyi uye vraiment ari mu batuma filme z'u Burundi tagenda imbere canke zi filme zabanaka nubwo bazikuba abantu benshi bazikunda ntabwo ari nziza cyane. Oya filme zose zo mu Burundi ni nziza kandi ubu bagiye ku rundi rwego rwo hejuru bariko baraza sawa rero ntushake kuncanga ngo ushire hari ahantu oya numwegere. Okay reka tugere kuraha Dodo byari haraje kajana nga mu Burundi novuga tu hali dimanche ndavyibaza samedi no hari ku munsi wa kabiri n'uwa gatatu. Okay kajara amaze gushika mu Burundi nta mukinyi wa filme numwe twabonye agiye kumwakira kandi ari umukinyi wa filme kandi benshi bavuga ati haje no muri connection yoko mwogeranye collaboration none ni gute abakinyi ba filme mutashoboye kugenda kwitabirira umu actrice nk'ujya mugenzani mboni twari muri gahunda yiwe yari muri gahunda ya Mr Champagne twebwe urumva ni twari tufise gahunda yiwe iyo twayigira akabaje natwe nkuko bisanzwe twari kugenda kumwakira bisaba umwumvikana mu gihugu cy'u Burundi filme z'Uburundi ziko zakogwa abantu bari kwa filme zitandukanye kandi filme z'Uburundi ziko zagenda mu muvuduko ariko hari ibintu tubona bikiri inyuma bivanye nuko hari ibintu ku bantu bakina filme bari hejuru mu gihugu cy'u Burundi ho kutumvikana hagati yabo mbora bona hagumye kutumvikana ho hava haca inzira ifilme z'Uburundi zigatera imbere cyane kuruta bono basaba ko bokumvikana kuko mu bintu byose no mu buzima busanzwe atari ibyo bya filme iyo hagiye kutwumvikana ibintu biba bipfuye niye manuro Dodo ari guha abantu bari muraba hajya kura afisa abafana ukina filme nyinshi zitandukanye abafana bari kuraba hariho n'umuntu yifuza kuba nkawe ariko turamuneka kamwe kano kanya niye jambo ushaka kumuhanura ugiye turanguze iganiro naka kajambo kandi ushaka kubwira abafana bawe boje abafana banje canke abafana babandi bakunda cyane big up sana mico no basaba nuko ufise impano wese ashobora kwegera uzi iyo mpano akayimugaragariza atabizi ashobore kugira iki kuvyiga abimenye ikindi nacyo no basaba genda mukande sinzira ko bivuga subscribe adubagirene genda mu kubiteka akantu kamezuku agaki akantu ama dushobore gukora umuti twese urazi ko tuba dushaka gutera imbere duteza imbere n'abandi kugira ngo ibintu bigende neza ndabakunda cyane. Okay Dodo kugira turangize filme za Dodo abantu ubu ano masaha filme za abantu bozisanga he ndafise chano yanje yitwa ubumwe team gusa nta management ifise mon supporting na jendonke ego ndabibasavye kandi ama ndafise Facebook yanditse ko Dodo Dola ndafise na page yanditse ko Dodo Dola ndafise na Instagram iradukunda Dorine ndafise mbuga zose ayo mazina ndababwiye ntaho mutazo yasanga
Okay. Reka bakunzi ba Elike Burundi TV nari kumwe na Dodo. Imbere kamera jeje buditi bdenga mnyamasima from city from south ya ntare mu manuko behind kamera sema cameraman ndakubwira yuko turabakunda cyane kandi murazi ko tutega tubata hasi n'umunsi numwe. Ati rero komeza gukurikirana ibiganiro byose bica kuri Elike Burundi TV ugira wa muronka ma banking news inkuru zitandukanye inyuma y'ivyo ndakubwira ati ciao.